Yesu nashimwe cane, uhawe umugisha n'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Kuri uno mwanya isaha y'umugoroba agomba ndababwira ibintu bitatu bizokoreka ku Sinyazi. Ica mbere nuko ikintu cose ukozeko kidashika, ukabona ugiye kwinjira mu mugisha ariko bikanga, ukabona umenga ni nka vaze imenetse, sivyo? Ukabona nyene ko igikombe ca vaze, igikombe c'agaciro gishikiriye, ariko bikanga gukorako bikanyerera kikagwa, uzosanga muri uwo mwanya ufise inyazi. Ikindi ca kabiri kizokoreka ku Sinyazi, umuntu arashobora kwemerera amafaranga ariko bikanka ko ayaguha, akaguha na porogaramu ati je 15 heures zo kuza ndayaguha, ariko bikanka ko ayaguha, aho uzoca umenya ku Sinyazi. Ikindi naco kizokoreka ku Sinyazi, ushobora kuba ufise amafaranga mu mufuko ariko ukayabura comportement kandi wari uyafise mu mufuko. Ivyo rero niwamara kuvyibonako uzohiga umukozi w'Imana agusengere, ugirire deliverance, Yesu abahe umugisha.